FABLICE Manirakiza. Fab home to airport. Ati n'ibikorwa bishasha no munsi tugiye kuyaga kuri FABLICE Manirakiza. Ego ndizere nta utamuzi. Mugano bwa mbere na mbere ngo ati ngoma ndagusuhuza ndakuramutse aho uherereye hose ndizere ko wagize umunsi mwiza aho uri kuragira umunsi mwiza. Ego ati mwiriwe mwake karibu kwicano Diodone ndi kazina banyitwanije imbere Diodone ati uri mushasha ntiwagire kugira like subscribe comment cyane mushasha naho ntiwagire kugira portage ati ngukira mugenza aho kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kubera nta handi na nyene. Ego ati mu minsi irenganye ndarigeze gukora video tuvuga ku bintu bijanye n'ivyavuzwe mu nama y'inama nshingamateka aho umushikiranganje wa mbere yari yahageze kugira avuge ku bintu bijanye na report ya 2024 no mu 2025. Ego ngo ati baravuze ku bintu bijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura maze harona basohoye amavideo avuga ngo ibiki nibiki ubona nta wundi ngo ati ni Chimamanda Moses. Hanyuma naze ngize hinge nkore aka video ndaragakoze mugani no musi tugiye kumvireza ngo ati umuco aho uri. Ego ngo ati burya ukuri kuva kuri nyene ko rero nico gituma tugiye kumviriza Fab ico yavuze mu nama aho muri press conference ndibaza bakoze aho yariko arakorera press conference ku project ku nyubako nshasha bariko barakora yitwa ngo ati Fab Homes to Airport. Ivyo vyose urashobora kubikurikirana kuri African TV. Ego aho Franik yagize ikiganiro gikora ku bintu vyinshi ivy'inyubako y'isoko maze najya mantuze nakajya kantu kabaye nyene ko ka Chimamanda uko nuko. Ego ngo ati ibintu vyiza n'ibintu vyinshi. Ego rero ubwa mbere na mbere ntatangura ndakumenyesha yuko uri umurundi aho uherereye hose gira ishimo ryo kuba umurundi. Byerekane ukunda abarundi ukunda igihugu maze ukorere igihugu. Ego ubwa mbere na mbere hinge twumvirize umuco wa mbere kubijanye ngo ati ni soko nkuru. Ego ati ubu ni FABLICE ariko arabivuga urumva nta wundi muco usumba uyu. Inge twumvirize kano ka audio. Rero tubashikirize update canke aho ibikorwa byo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura canke BUJA City Plaza aho bigeze. Rero umugambi wa BUJA City Plaza umeze neza cyane ugeze ahantu heza cyane. Aha twababwira ko nkuko mwabibonye kuva no mu ntango twara viability kibanza twarateguye neza ikibanza. Ubu hageze rero yuko tugira dutangure faze ya mbere. Mwibuke neza ko leta imaze yari yaduhaye amasezerano ya mbere yo kugira dutegura ikibanza twongere twerekane ko tubishoboye. Tubishoboye mu buryo bwa tekinike kandi tubishoboye mu buryo bwo kwegeranya amafaranga yo kubikora. Rero icyo gihe twarakizeho ikigega c'abarundi twese twise One Africa Investment Fund kandi icyo kigega kibandanya cyuguruye kugeza iyi saha abifuza babandanya bashiramo imitahe yabo. Rero icyo kigega tufise umunezero udasanzwe kuko giheruka kwemegwa n'amategeko jejwe ibigega novuga ati uburenganzira butangwa n'igisata kijejwe kugwa gukingira imitahe y'abanyamitahe bita IRMC Autorité de régulation du marché des capitaux. Rero duheruka kuronka uruhusha Imana ishimwe cyane twararose n'uruhusha rwishira hamwe rijejwe kugera ayo mafaranga kugera ico kigega ariyo bita African Dream Assets nayo yararose uruhusha. Rero Imana ishimwe cyane kuri ico cyambere. Tugarutse rero kuri BUJA City Plaza inyuma y'ivyo vyose leta yari yabanje duha amezi 6. Rero amezi 5 aheze
twari twamaze kuyemeza, yari yamaze kwemera. Hanyuma icyo gihe tuca turaronka uruhusha kw'igenekerezo ya 2026 ruhuhuma 2025 rutanzwe n'inama shikiranganji yagizwe n'umukuru w'igihugu. Iyo nama shikiranganji ikaba yaraduhaye uruhusha rwo gutangura kubaka faze ya mbere. Mugabe iyo nama shikiranganji cisaba ko tugiranira amasezerano ya kabiri n'ubushikiranganji bijejwe, aha twovuga ubushikiranganji bujejwe inyubako. Ayo masezerano rero turamaze ikiringo gishika ukwezi turiko turayanegosia, kuko n'amasezerano ari mu kintu bita PPP, partenariat ya private public. Mu bisanzwe muribuka ko turiko turashikiriza igisabo cyo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura, n'umukuru w'igihugu yarabivuze ko bizokorwa mu bwoko bwo mu masezerano bita PPP. Rero tumaze ukwezi kose turiko turabinegosia n'ubwo bushikiranganji bivuye ku ruhusha rwatanzwe n'inama shikiranganji yagizwe. Hanyuma ubushikiranganji bw'inyubako twari kumwe nabo muri ARCP bajejwe kuraba amakontra ya PPP ko yubatse neza, ko aba investisseurs bariko barubahirizwa, ko leta iriko irubahirizwa. Ico gihe twari kumwe nabo muri OBR, kongera tuba kumwe nabo muri ADB, ishirahamwe rijejwe korohereza abanyamitahe. Rero ubu icyo gikorwa cyo kubaka ayo masezerano duherutse kugiheza, nta mwanya munini waciye, araciye nk'indwi imwe duhejeje. Ubu rero bica bisubira mu maboko y'abashefu, aha twovuga muri ya nama shikiranganji, kugira niyabona rero biteguye neza ayo masezerano iciye itanga uruhusha rwo kugira asinywe. Iyo niyo ntumbero yatanzwe n'inama shikiranganji ku tariki 26 z'ukwa gatatu mu 2025. Rero umugambi wa BUJA City Plaza turavuga yuko tumaze kuronka urwo ruhusha, twiteze vuba bwango tuzoca dukorokera ku bikorwa tugatangura. Rero abariko baratanga imitahe muri One Africa Investment Fund, mubandanye mutanga imitahe yanyu, mubandanye mugura imitahe yanyu. Twobamenyesha ko kujya twabibabwiye kuva no mu ntango, imitahe y'abanyamitahe bariko baratanga muri One Africa Investment Fund nta n'ugwa Kongo, nta n'icyasha kirakogwako. Ajya amafaranga rugaranywe azoja gukoreshwa mu gihe turose urwo ruhusha rwa nyuma. Murumva ko impusha zose tumaze kuzironka, novuga ati ari ubwo gonyene rwo kugira dutangura ibikorwa. Ariho rero tuzoca dutangura kwangaja amafaranga y'abanyamitahe, kuko tuzoba dutanguye igikorwa nyezina. Rero twabamenyesha ko ibintu biriko biragenda neza, kandi byigeze kuvuga umuvugizi wa leta y'u Burundi ahantu hamwe, ari abantu bari bamubajije, hanyuma hanura abantu ababwira ati nimusubize umutima mu nda, abarundi ntimujanwe na nyabahururu. Murabizi ko imburakimazi zivuna, novuga ati zica intege abantu mu bikorwa by'iterambere ni nyinshi, nyinshi cyane. Aha rero no bivuga mu minsi nariko mbona abantu bavuga ngo umushikiranganje wa mbere ngo yihakanye FABLICE. Hari n'imburakimazi zashitse ko ziravuga ngo FABLICE ngo bamwishe. Ariko murumva yuko vraiment ivyo ni ibintu vya kera, ni ibintu vya kera wanashaka, ni ibintu novuga ati by'abantu batari bakunda igihugu. Ubu turi mu terambere, ubu twiruka mu terambere. Rero tukavuga ati uko mwabibonye, byensi narabonye discours y'umushikiranganje wa mbere, nta kintu kibi na kimwe yigeze avuga. Abamubajije yaravuze ati byo kumva ngo kwisoko ngo yagiye mu maboko y'abikorera utwabo, ati n'ubwa mbere ndavyumvise. Erega rijya soko ntijyagiye kandi ntirizigera rija mu maboko y'abikorera utwabo. N'umugambi dukorana na leta, n'umugambi kijya kibanza kibandanya ari cya leta ijana kwijana. Mu masezerano dusaba leta nuko tugenda tukakorera, hanyuma tukumvikana imyaka yo kuexploita, duhejeje tukaca dutransferinga tugasubiza leta. Rero nico gituma mwumvise avuga ati ntivyigeze bihabwa novuga ati abikorera utwabo. N'umugambi uri muri PPP, Private Public Partnership. Ikindi kintu abantu bagiye barakomentinga ko cyane, naho yavuze ati nta mafaranga yigeze aja kuri konti ya leta.
ati kuko ayo mafaranga yaja kuri konti ya leta ubu nyene twaca tubabwira hari erega nivyo none hari numwe yigeze akira amafaranga ya One African Investment Fund kuri konti ya leta no One African Investment Fund ni kigega kiri muri secteur privé ndabisubiyemo ni kigega kiri muri secteur privé bisigura katabashira amafaranga kuri kijya kigega bayashira ku kigega kiri muri secteur privé hanyuma nico gituma haza rero uko gukorana kandi kindi nacyo abo bantu igituma nagenda avuga bagiye barafatira inkuru hafi atabo bantu kubwanje no vuga ati ni ntovyi nukuntu bagiye bakavuga kajambo kamwe gusa cyangwa bagashaka guca intege abandi kandi n'umushikiranganje wa mbere yaranatanze n'umuco aravuga ati abipfuza kumenya vyinshi kukuntu montage y'ujya mugambo umeze kukuntu biriko birategurwa y'amasezerano nababwira n'ubushikiranganje bujejwe inyubako abavyipfuza bagende babaze rero kwari kugira dutanga umuco ngaho tubabwire yuko umugambi wa BUJA ati ukuri aho kuri naho ego urumva n'abashinga amateka nabo nyene bakwiye kurondera ukuri aho kuri bakagenda kubaza umushikiranganje ajejwe inyubako ingene ibintu vyifashe pana kuza kubaza ibibazo bitagira inzira aho bidafise ukuri ego urumva n'ibintu bikomeye umuco ngo ati nuwo arawuduhaye cendamye ndivugira ngo ati burya ari kintu umuntu ashobora kumenya ari ukuri ashobora kurondera akakumenya aho kuri ni kugenda kurondera aho kuri kubaza nyeneco kurondera nyeneco ukamubaza maze ukumviriza ivyo avuga wene ego ngo ati nihone ukuri rero ingendo kumvirize rero naho yabikubise ko gatonya nge tugende ngaha kuri iyi video urashobora kuyiraba yose kuri Fab Vision ukavyumviriza ntubaze ngo ati ngo nanje nama audio ndapfuye kugira oya ni original video audio ego mugani nge tugende kumviriza aho yavuze ko ivyo binyoma abantu bazo baravuga ko cyane ba Chimamanda uko nuko nge turabe umwase nebitse yusafi umuntu wa mbere atinya urupfu ni wazo bizotuma dashobora kushika kuvyo yipfuza none urupfu niki umaze kubona umwana w'Imana apfa we urinde wibaza kutopfa kubwo haragoga gukwica uko wica umuntu azobibazwa harahiriwe ubuyicwa kuko azoronka ayagiriza jewe nkavuga ati n'ubushaka nuno munsi naza yice uya twaduhomba cyane suppose umuntu bavuze ati gwaraje gwarishe Fabrice imivumo y'abandi basi bankunda azoyishira rero nkavuga ati icyo novuga cyo abankunda bo baratewe amakenga nibabe novuga ati nibaze barumviriza neza canke Imana ishimwe wewe African TV Imana iguhezagire kukuraje gutanga umuco ntagira umuntu numwe agira ubwoba nta jambo naritoyi yigeze rivugwa kuko umushikiranganje wa mbere yarongeye aravuga ati uwavuze ko ashobora kuryubaka ariko araganira n'inzego zibijejwe aribwo bushikiranganje bujejwe inyubako kugira bashobore kubipanga neza ati uwipfuza kumenya kuri vyo kurusha nagende mu bushikiranganje bw'inyubako baramwakira bamubwira uko bariko baragira montage y'ukuntu bigira bije mu ushobora kujeha gute ibikorwa biguma biduga ku munsi turafise ku gatumba turatase ibikorwa okay nge tugarukirize ngaho urumva ngo ati ni ibintu bikomeye mugira ngo ati nukwiye gutinya urupfu oya umuntu ni kubaho ku kaneza kiwe nkuko Imana yaduhaye uburenganzira urumva yaduhaye uburenganzira bwo kubaho niyone ifise n'uburenganzira bwo gutwara rero umuntu ntiyoza aravuga amajambo nawe ukacugira ubwoba kuko nta burenganzira nta bubasha afise kuri wewe botuma ngo ati ngugira isanganya byo kubura ubuzima bwawe ego ngo ati n'ibintu vyumvikana n'ibintu bitahurikanya ngo ati ni video urashobora kugenda kuyiraba yose maze ifisemo n'andi ma detail menshi ataciye ngaha kuri African
TV ngo ati ibintu vyiza kweri vyiza cane shimira umuntu wese yamaze kuraba iyi video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho ngo ati ukuri aho kuri nta handi naha nyene ndizera tuzosubira kubonana niyo twabonana akasi n'abanyitwa nije imbere Dieudonné tuzosubira kubonana niyo twabonana